yigishijwe ibintu bike cyane. Icikatira kwa Ezekiyeli yari asanzwe akora mu misozi, aca mu mitumba, avuga mu biyaya, ihagurutsa Ezekiyeli iramubwira tuva mu misozi uje mu kiyaya, uraba amagufa yumiye hano hantu, uraba amagufa yumiye hano hantu, uraba ingene yatatanye, urabe hano hari amagufa yatatanye yumye, kandi Imana inzanye kuvugira kuri ayo magufa. Komana yanjye, hari umuntu ariko arumva ibyo ndiko ndavuga? Woshobora gutera haleluya? Niwatahura ijambo ry'ubuhanuzi, niwatahura ijambo ndiko ndavuga, Bibiliya yavuze ku majambo yasomye ngo bwira yo magufa Ezekiyeli yumva ijambo ry'iki bwira yo magufa Ezekiyeli nimba agomba kuba mazima, nimba agomba kugira ubuzima, nimba agomba gusubirana aho yari yaratataniye, yabwire yumva ijambo cy'Uhoraho. Nimba ugomba kuba muzima ukava mu mabohero Satani yagusizemwo, urumva ijambo ry'Imana, wizere n'intumwa igiye kukubwira iryo jambo, yuko ari intumwa yatoranijwe n'Imana, yuko ari intumwa yatumwe n'Imana. Niwizere ijambo urabona ugutabarwa mu izina. Ijambo niryo rikiza kandi ni naryo ryica, murabizi? Abarozi iyo baroga barogesha iki? Abakozi b'Imana iyo bavura bavuza iki? Yesu mu kurema yakoresheje iki? Imana niyo yakoresheje, yavuze ngo bibeho bikabaho n'ijambo. Arabwivuga ngo bwira ayo magufa yabari y'abazima. Maze Ezekiyeli amaze kubwirwa ayo majambo yumva umenga ntibishoboka, Imana icibwira Ezekiyeli ngumviriza, kugira ayo magufa abe mazima yavugireko, kugira abe mazima agire nte ayavugireko, vugira kuri ayo magufa. Bibiliya yabariye ngo Ezekiyeli ngo acavuga nk'uko abariwe. Haleluya! Acavuga nk'uko agize nte abariwe. Ndafise uko nabariwe kuvugira ku magufa ya hano, kandi mva ngaha mvuze nk'uko nabariwe. Ngo ayo magufa Ezekiyeli yavugira ko ngo ayo magufa acaba mazima. Ndizeye yampamagaye, yaremye ijuru n'isi, ibirema ikabikomeza, yavuze ngo isi behibaho, bishingira akarimba inyanja n'ibiyaga, n'uyu munsi ntibiraharenga. Ivuga izuba ngo ribeho, atabaraje ihari, imyaka irenga ibihumbi n'ibihumbi iraheze, izuba ritarabadesharije. Iyo niyo yambariye ngo mvugire ku magufa yumye, kandi yambariye ngo ayo magufa araba mazima. Ngo acavuga nk'uko abariwe, ngo atangura kuvugira kwa ayo magufa, ngo agize arayavugira ko, ngo atangura kubona umuyaga gutangura guhuhuta. Imana ishimwe, haleluya! Umuyaga utangura kugira nte, umuyaga utangura guhuhuta. Uyu munsi ndagomba umuyaga utangure guhuhuta. Umuyaga ni ikimenyetso cyiza cya mpwemu yera. Umuyaga, haleluya, ni ikimenyetso cyande cya mpwemu yera. Bibiliya ngo igihe bari buyugaranye kubwo gutinya Abayuda, bumvise umuyaga uhuhuta. Haleluya! Urahuhuta, bose buzura mpwemu yera. Umuyaga uyu munsi wa mpwemu yera urazana isezerano ryawe ryari ryarapfuye. Haleluya! Umuyaga uyuhuhuse nibiri kure biraza. Iyo umuyaga wa mpwemu yera uhuhuse biri kure biragira gute? Biraza. Ndabona umunsi umwe Imana yavuze ku ijambo ihutisha umuyaga. Abisirayeli bari mu butayu bumye, bakubititse, bashonje. Iravuga ngo turajye iki, bigenda gute? Baravuga ngo turakeneye agafi, turakeneye akanyama, turakeneye akaboga. Imana ibwira Mose ati huhutisha umuyaga. Mose, raba hariya mu buseruko, huhutisha umuyaga. Raba na hariya, huhutisha umuyaga.
umuyaga, raba mu burengero, raba hari mu buraruko, huhutisha umuyaga. Mose avugira ku ijambo ngo ahuhutisha umuyaga, inkware ziraguruka we. Haleluya! Oh, haleluya! Inkware zizanwa n'umuyaga, zitazi iyo zizi, zibaza ngo n'umunyenga ziriko zirajya umunyenga mu muyaga, ariko zizi imbere y'abazijya, zirakata ziraza. Kara kaboga. Haleluya! Umuyaga uri bukuzanira icyo wari waratakaje. Umuyaga, haleluya! Umuyaga uri bukuzanira inkware. Umuyaga uri bukuzanira agakware mu izina. Ndiko ndavuga ku muyaga we. Imana ishimwe. Haleluya! Ngo hakuhuta umuyaga. Umuyaga uraza n'inkware, uraza n'inkware. Zibaza ngo ziriko zirajya lifti, ariko zari zije imbere y'ababuze rasiyo. Reka abantu uyu mwanya bize kubacanga, baze batazi iyo baroye. Reka uyu mwanya abantu baze kuza batazi ko baje gushitsa isezerano ryawe. Nijya nkware yaje nabwo yari izi kwije ije arakaboga k'umuntu. Reka uyu munsi igisubizo kize kitazi yo kiroye. Niko ndafashwa. Umuyaga ngo urahuhuta uzana amagufa, ngo rimwe ryose narigenzi ryanyu, kandi ryaribwiriza aho rije. Ryaribwiriza iryari mu buseruko riraza riguruka rizanywe n'umuyaga, naryo ryibaza ngo ni lift. Riraza, sinzi ko wari umutwe wari mu buseruko, sinzi ko ukuguru kwari mu buraruko, sinzi ko ukuboko kwari, ariko ngo riraza rizanywe na mpemu yera. Amagufa araza rimwe ryose ryishiraho riri. Nagomba ndakubarire urakoze mpemu yera, urakoze mpemu yera, urakoze kwiriyerekwa, urakoze kwiyerekwa. Nagomba ndakubarire icyo Imana yavuze ku buzima bwawe nta wundi azokigutwara. Hari umuntu hari hano, haleluya, icyo yavuze ku buzima bwawe ni cya kindi nyene. N'umurozi ntazogihagarika, n'abadayimoni bazogihagarika, na satani ntazogihagarika, ukwanga ntazogihagarika. Kizoja hahandi nyene bikunda vyoroha, abadayimoni basara, abadayimoni bahagarika. Icyo yanditse yaracanditse, icyo yavuze yarakivuze. Ntawe uzokivuguruza. Yaba ndi nk'abo bantere. Haleluya! Wundi rubwira mugenzi wawe ati icyo yanditse yaracanditse. Naho abarozi bariho yaracanditse, naho abadayimoni bahari baracanditse, naho abakwanga bahari. Tuzogenda tubabanaho, tuzogenda tubacamwo. Icyo yanditse yaracanditse. Alabasikelote kizozanwa n'umuyaga. Bazozibura ibubafu giseruka iburyo, bazozibura uburyo giseruka imbere, bazoseruka imbere giseruka inyuma, bazozibira mu mpande zine kize nk'umupara. Haleluya! Oh, haleluya! Ikizohagarara, ikizosiba, ikizotakara. Bibiri imarira ngo umuyaga urakizana, igufa na rigenzi ryaryo ntabwo kizohinduka. Imana ishimwe. Haleluya! Kandi je numva mutari kumurafashwa. Yes. Kazima jana biko nafashwa byahari. Kazima ndiko ndafashwa jewe birahagije. Ndiko ndabona umugabo, ndabona ikintu Imana yanditse. Haleluya! Ndabona ikintu Imana yanditse kuwitwa kubisirayeli. Iracandika kavuga ngo Abisirayeli bazova muri Egiputa. Farawo ati ntibishoboka, ati bazova, ati ntibishoboka, ati bazova.
hacaba uruhari rw'amakipe angahe rw'amakipe kandi mu mwanya turakina umupira numva benyibukije umupira we numva benyibukije umupira haba uruhari rw'amakipe angahe habiri ikipe ya Farawo irongowe na Shetani haba n'ikipe ya Mose irongowe na Data wa twese wo mwijuru we abakamera nibafashwa wahwere ni wafashwa urakamera nabi usange biriko biragira gutya jewe navuze ngo mu bintu ntokora ibindi byose mu ishengero nobikora byose nobikora no gukoropa muri toilette no wakoropa ibintu byose byo mu rusengero ariko ibintu ntokora ni bimwe ni bibiri no gukamera hamwe n'ivyo bintu Burahimu ari karagira kiriti kinjira amavuta kaza ubwiza bw'Imana bukaza nkigumya nkaguma gutya kandi byoshoboka bosanga nirutse amavuta yaje bosanga nirutse ndiko ndasirimba ati we kandi ibyo birabujijwe tuguze icyubahiro cy'Umwami Yesu haleluya haramakipe abiri yari karakina ikipe imwe yari irongowe na Farawo ariwe arepresenta Shetani indi kipe yari irongowe na Mose kandi uwo yarakadogo atarava no munda yarafise mpemu yaramuvugira Imana mu mugambi wayo irategura yuko Abisirayeli bazotabagwa n'uwitwa Mose nagomba ndakubwire ivyo yateguye naho bobizibira bitaravuka bizovuka mu mugambi w'Imana Imana yari yarateguye ko kumusaga repentance izohaba abantu bakabohoka ariko mu mugambi wa Shetani yari yaravuze ngo ntizohaba mu mugambi wa Shetani yari yaravuze ngo ntizobaho mu mugambi w'Imana tizobaho abagwayi bazohakirira abarushe bazohakirira amagufa y'umwe azoharuhukira azohatabarirwa Imana iravuga ngo izohaba Shetani aravuga ngo ntazohaba baca bararahira barapinga baca bavuga ati sawa tuje kuri tererero dukine turaba nikipe zingahe uyu munsi nizo zihava zikina mu mwanya hari kipe imwe y'abantu bakubwiye ngo ntuzorongora ntuzosaza uzokenyuka uzopfata tushitseko nta buzima uramagufa nta ntabwo uzotera iyo ni kipe y'abantu bavuze barisiba bararahira barahaguruka ari ariko urahari ngo utere haleluya ariko hacahaguruka n'iyindi kipe irongowe na Yesu atanga ubuzima Alpha na Omega uwa mbere n'uwa nyuma itanguriro n'iherezo yavuze ngo nije ndabirema nkabikomeza icyo mfashe mu kuboko ntawe uzokishikura icyo mvuze nico kiba iyo ni kipe yande ya Yesu yavuze ngo mpamagara nanje ndakwitaba ndakwereke ivyikinze ibyo utari bwabone iyo ni kipe yande ya Yesu namyasoma ahantu hamfashishwa ikipe ya Shetani yavuze kuri Paulo kipe ya Shetani yarakinye kuri Paulo ariko numva mpemu w'Imana azanye ibindi bintu nagomba ndakubwire ndiko ndabona iyo kipe ya Shetani iravuga ngo wewe Paulo utegerezwa gupfa Bibiliya yambariye ngo abantu 40 barakorana baravuga ngo ntituzojya ntituzonywa ntituzosinzira Paulo adapfuye namye nsoma aho hantu baravuga ngo ntituzojya
ntituzonywa, ntituzosinzira, ntituzoronka itiro, ntituzokwambika abagore, ntituzogaburira abana, n'ibyo kunywa ntituzobinywa Pawulo atagizende adapfuye. Tuzokoresha uburyo bwose, tuzokoresha inama z'ubwenge, tuzokoresha takitike zose zibaho Pawulo tumunezereza, ariko tugiye kumwica, ariko ntituzosinzira Pawulo atagizende adapfuye. Iyo yari kipe yarahirisiba, ariko ijuru naryo riraza riravuga ati natwe. Uziko nawe ujya hariya bakugiriye iyo migambi, barisibye, bararahira, baragira inama, barayipanga, barayigira gute ngo inda yawe izokoroke, birarenga iravuka. Bararenga igira gute? Iravuka. Baravuga ati ubu rero ntazoba ikibunduguru, aho ntazoharenga. Birarenga, uraharenga, uragira imyaka 3 urakura, abandi barapfura baho. Ubu rubyiruko urakura mu myaka 5, 6, 7, urabandanya, barabipanga, bacukura ikinogo Imana iragifurira. Baravuga ngo ntazobaho, ariko ekipe yacu nayo yari kuzi igufise ku mugambi. Ndakubwira umunyamasezerano, bwira mugenzi wangu umunyamasezerano. Uwimana yavuze ku ikintu, haleluya. Ufise isezerano, isezerano riramurinda, isezerano riramuproteja, isezerano riramugwanira, isezerano riramuvugira, isezerano ritarura ikiraro aho bagiciye. Haleluya. Baraza bakimba ikinogo, isezerano rikaza rikajyamaho, ugaca ku isezerano ukarenga. Isezerano narivuze iki? Isezerano muvukana muri 12, 11 bagira inama, bakavuga ati uyu arapfa bose, ariko isezerano rikaza rikavuga ngo naho muri 12 muri bakuru uwo akaba ari umuhererezi. Isezerano afise si iryo gutuma apfa, ni iryo gutuma abaho. Ariko hari umuntu hariya ngo atere haleluya. Ko ndafashwa, numva ndiko ndafashwa jeyo. Haleluya. Abantu 12 baravuga ati Yosefu arapfa, ariko isezerano riravuga ati ntapfa, atarabaganza, atarabagaba. Ati wowe peti wowe uzodutwara, ati kugira tukwereke ko utazodutwara, urapfa, isezerano atata azobatwara. Bimbi kinogo bamushiramo, isezerano ritarura ikiraro. Narivuze ngo isezerano rigira iki? Ritarura ikiraro. Bamutereyeyo bariyumya, isezerano rihagurukira mumwe muri babandi. Ati twakoze ikosa, iyo tutuma tumugurisha ntapfire hajya, akazopfiraho tutazobona, ariko nitwamugumiza hajyo tuzokwamana umubabaro, tuzoguma turaba amagufa, tuza kuraba hahandi, ariko niyaguyo tutazi aho twebwe tuzoba amahoro. Isezerano ritarura ikiraro. Umwe muri barabivuga, abandi ati yo namuvuze ni yukuri, ariko yari inama yo gutarura ikiraro kugira ngo haha icyo yavuze kize gisohore. Haleluya. Yosefu bamukurayo, baca baramugurisha. Isezerano kugira rishiki, hari igihe uca mu bintu bigenda bizinguriza kugira ushike mu isezerano. Undi yavuze ngo umugambi w'Imana si kugenda utumbereye, hari n'igihe uzunguruka kubwo umugambi w'iki? Za wemera uzunguruke. Inzira ngufi hariho abantu yamaze. Niko barundi baciho umugani. Zuzunguruka we. Kandi wemera umuzunguruko, hari igihe haba ari umugambi w'iki? Niko ndafashwe. Reka kwemera ibyakashi. Kashi nibyo kwa shetani bigaragara ubwo nyene, nibyo ariko iby'igihe birebire biza
bizamwe ubushobozi kandi biza byitsindagiye kandi biza bifise ijambo. Haleluya. Yosefu reka ndamwihoze n'isezerano reka ndagihoze, ariko nariko ndavuga ngo ico yavuze, ico yanditse, ico yaguteguriye nta muntu numwe azokizimiza. Apana, nta n'uzogihagarika. Apana, nta uzogihagarika mu banyamafaranga, nta uzogihagarika mu bantu abari bo bose, nta uzogihagarika mu bafise amashuri menshi, nta uzogihagarika mu barozi, nta uzogihagarika. Ico yagutumbereje ko, naho coba mu ruraruko, naho coba mu buseruko, naho coba mu burengero, umuyaga bwira mugenzi wawe ngo umuyaga, mubarire ngo umuyaga, mubarire ngo iki umuyaga, subira ubwira uwundi ngo umuyaga. Reka umuyaga uhute, reka umuyaga uhute, mwemuyera uhute, ijambo ry'ubushobozi rihute, ijambo rirema rihute, ariko urashobora gutera. Haleluya. Bwira mugenzi wawe ati muyaga huhuta, mwemuyera huhuta. Naho uzorihagarika, naho rizoba ari mu buseruko, naho rizoba riri iyo ngo umwana arira nyina ntiyumve, niko abarundi bavuze. Umuyaga ni wahuhuta, ritazanywe n'umuyaga rizozanwa n'amazi. Uruzi guzure, utazi ko guzuye ariko ruzanye igisamaki. Ciye nibuka uzi ko mwebuyara ahantu Imana yakunze, Imana iri kirambwira ikintu. Umunsi umwe sasa, reka ndabashingira intaye. Umunsi umwe rero sasa, oya ubuhanuzi ndiko ndahanura. Aha nohanura ku muntu, nohanura ku muntu sasa. No canzimira, Imana yavuze ngo mvugire ku magufa yumye, kandi ndayavugira ko mu mwanya humura. Umunsi umwe rero n'abahantu mu Cibitoki hari uruzi rwitwa Nyamagana. Twaba haruguru y'urwo ruzi rwitwa Nyamagana, turi mu nzara, twakubititse, twashaye. Ndiko ndibaza ingene bizigenda. Mw'iryo joro imvura iragwa, igwa ruguru, hafi ntiyahagwa, igwa ruguru, ahantu imugwi ruguru. Nyamagana ruca ruruzura, rwuzuye ruta inzira, rurazimira. Ruca ruraduga, ruca ruguru, haruguru yacu hari umufurege uruzura, ruca ruzana urufi rurazimira, ruva muri nyina, ruca muwo mufurege, ruca ruta muruzi principal, ruca n'urwo rufurege. Urwo rufurege nagwo ruruzura, rugeze ibirometero byinshi, rugeze hejuru y'iwacu ahantu hari urusengero nyoboye. Nabwo haca haza ibintu byitambika imbere bizibira urwo ruza, uwo mufurege wajyana amazi hariya, uruzi ruca rurazimira, urufi ruzimirira. Nakubwiye ngo nibitaca hasi bizoca hejuru, nakubwiye ngo bidaciye hejuru bizoca mu mazi. Ariko ntawotera. Haleluya. Uravye baraje y'uwo mufurege yiri, baraje y'uruzi rwa Nyamagana ruri hehe wewe? Kuva mu Cibitoki mu Rukerereza ruguru ibirometero 40, imugina. Urwo rufi ruraza, ntigwazimirira ahandi, ruzimira rugeze ahondi. Haleluya. Ndababwiye ukuri, rurazimira ruta uruzi principal, rugeze iwanje ahomba, ibintu bitambika imbere. Imana mu kugutabara izitambika ibintu imbere yawe, izitambika ibintu, izishiraho impamvu. Narina ariko mvugire ko aya magufa canke mvuge, oya mvuge canke ndeke,
oya mvuge cyane ndeke mvugire kwa aya magufa cyane mpanure cyane ndeke aba bantu babaye gutemana aba bantu igo pasike lole menetu kandi jewe numva nohanura iyo nezerewe numva nohanura rero ndafashijwe umuriro uratse n'ukuri kose ariko abantu bo kumusaga mwabaye gute yewe reka Imana ishireho ibintu bwira mugenzi wawe ngo ishireho ibintu kubera inyishu yawe ishireho ibintu kubera gutabarwa ishireho iki ishireho iki kugira wishugwe ishireho iki kugira isezerano rishike ishireho iki kugira Imana itabara ishireho iki kugira yari kisenyuka ishireho iki ishireho ibintu ishireho ibintu ishireho ibintu ishireho iki ndabona n'umuntu Imana yasizeho ibintu tambika marayika imbere haleluya umugabo umwe yitwa Baramu na Baraki itambika ibintu imbere iravuga ngo we uroye hehe itambika iki itambika marayika ibintu umugabo arafosa ngo agende ariko yari yasizeho ibintu aragerageza kubita indogo batigenda indogo itari bwavuga ikirahindukira ikiravuga iravuga ngo nkubite iki kabiri kose unkubite iki ko nari umugenzi wawe ko nahora ndagutwara neza ko ntari bwahagarare ariko nkubite iki ariko icyatuma ihagarara yari yabonye ibintu Imana ishireho ibintu imbere yawe uzi ko nta muntu ariko arafasha uzi ko yoshira ibintu ngaha tukagenda gutya uzi ko yoshira ibintu ngaha tukagenda gutya uzi ko yoshira ibintu ngaha ariko abari ngaho fata ngaho abari ngaho fata ngaho abari ngaho fata ngaho ishiraho iki Imana ishiraho iki kuko umugambi wayo ishiraho iki kuko imigambi yayo ishiraho iki kuko umugambi wayo ishiraho iki mwaya masengesho ishiraho iki kugira umurimo wayo ubandanye ishiraho iki kugira Imana ikoreye yerekana ishiraho iki kugira hagaragara ubushobozi bwayo ishiraho iki birabaye twanyarukije umuyaga wahuse Imana ibivuze kumutakura Imana yasizeho ibintu ujye mugabo twaguriye hajya yari yarahimanye hari hamaze kuronderwa abantu amashirahamwe n'amashirahamwe abantu n'abantu ariko Imana ishiraho ibintu kandi ishiraho ibintu byihuse Imana igomba kukwishura ishiraho ibintu byihuse pana ba fiancé bamara imyaka 12 muri fiançailles apu ishiraho ibyihuse
byabaye kibiriraho kandi imfizi nta mitendera hasi kibirira imfizi nta mitendera hasi ishireho ibyihuse ariko ndibutse urwo rufi we uzi ko ndarubonye umenga mwe urwo rufi rurahusha ruzimira kabiri kose ruva muri nyina uruzi principal ruja mu mufurege rugenda ibirometero n'ibirometero rugeze hejuru yaho narindi Imana ishiraho ibintu umufurege urihagarika ruca rurazimira rutumbera iyondi ngize gutya mbona ishamba amazi ariko aragenda ariko n'ishamba riko riranyiganyiga byose nko kuva ngaha kugera hari ndavuga ati iyi ni isato izananye n'amazi iyo ni isato izananye n'amazi mugabo wikubise gutya gato nkabona umengana urufi nkavuga ati ntafi yongana kujya umutima umwe ati gwako uwundi mutima ati ugwa ku nzoka uwundi mutima ati ruka tabaza wiruke uwundi mutima ati timba ndakugaburiye wa mwana we cyandi yahura ndavuga ati kama mbaya ari isato ndagumya ndacungana nuko itangira ku mutwe gusa naho ndazitinya inzoka ndiyahuye ndasimba ndagwako ngize ndakora ko gutya ruca rurahagarara mbona rurahagaze ngize ruhagaze gutya ruduze gutya mu mazi mbona nurufi goba rupima nk'imetero n'inusu rungana nanje nkuko kwanje ndi yewe ndavuga taha ruranyice ngize ndagwako ndafata ndanyerera rukubita gutya numva ruko rurancumita amaboko yose arakomereka ataha rero ivyo gufatisha amaboko ntibiriko nca ndarurambararako wese ndarugwako ndarufata mundu rufi ndarurambararako ndaryama rurazungagiza runterera hariya ati turagumana rusubira hariya ati sindekura rusubira hariya ati ruzo ati sindekura iyakunzaniye wavuye mu ruzi uva no mu mufurege ubugeze mu murima ndakureka ugeze mu murima ariko Imana ishireho ibintu n'ukuri kw'Imana ishireho uruntu kugira winjiye mu isezerano Imana ishireho uruntu ubwo rufi ndarufata buhoro buhoro rurantabagura hano kunda ndavuga ati ntacyo bitwaye ahantu ruriko ruratabagura mu mwanya nanje ndahatabagurira uruntu ndajyana ukuboko buhoro buhoro sinzi ngene nshishije hano ndinjiza mu gutwi ndinjiza mu kanwa ati shaka utobekeranye ndafata nindo mu magage ndinjiza y'ukuboko ruca ruroroha ruraguma hamwe ninjije no mu magage ruca ruratekereza mbona rurarambaraye rugumye hamwe ngize ndaraba none iyi ni ifi bufi ndarufata gutya ndarukwegera ndarukura mu mazi ariko aragenda ariko igitangaza mana yanjye mejeje kurukwegera ngaha amazi abarakamye kumbe bya bindi byari mu nzira bya bindi byari byitambitse mu mufurege uruzi gwagumye gwiduza urufi ruburaho ruca hariya rubaye gwinshi ruca rurabihinda bica biragenda mugabo bigenda urufi ndarusigaranye kumbe ndavuga ivyo byose byabaye kwari kugira ngo muhure niki nugwa rufi urusubizo runini amazi abarakamye ruca rusigara ku mutumba gonyene cyane vuga ati iruka re cyane igendera kure iruka rero amazi yakamye ruguma rutumagezwa ku mutumba urusezerano ni gwaza haleluya urusezerano ni gwaza uzoruraba nawe utwenguje hano wifate ku munwa wibaza haleluya ubwo rufu sinashobora kuruterura kandi sinashobora kugwikorera ndavuga ati ninahamagara abantu baca bansaba ko turusangira kandi mwiki gihe ndimwo nicoroshe mfata ikigozi ndagitsiba cibitoki ngira uruziriko cyanambika ino mu magage ruseruka mu mutwe mboherako ndarukwega
ndarukwega nka kujya ukwega ikamyo, ndarukwega ngenda ndaruburuta no muhira. Abantu babonye bakoma induru, naho hari hafi y'umuhira babonye ndarukwega, ubwo ruvuye nta rundi ruzi gobona uru rufi atari Tanganyika canke Rusizi, ubwo rukwataroba uru ruvuye. Ati yo mumenya amakuru mw'abantu b'Imana mwe, abantu bazovuga ngo ujya ninde avuye he byagenze gute, nta makuru bafise, dukorana niyo mwijuru. Nta makuru bafise ntayo, ariko twe dukorana n'Imana. Rushobora kuba ruri mu Tanganyika rukazimira, rukadugana Rusizi, rukava muri Rusizi rukaza mu kuzi kanaka. Yewe ariko Imana nababwiye ngo nibazibira hasi kizoca hejuru, nibazibira hejuru kizoca mu mbavu, nicyazibira hirya kizoca hariho hose. Ariko icyo Imana yanditse yaragize ne, yaracanditse. Haleluya. Icyo yagutumbereje ko gishobora guteba gushika, ariko kizoshika. Gishobora kuzunguruka, ariko uzokibamwo. Gishobora guteba gato, ariko uzokibonesha amaso yawe. Ninde yarazi ko Yosefu umusumwa azotwara Egiputa, ijambo Imana irikeneye ako kantu ijambo Imana gasubiremo ivugiye niricene imfashanyo y'umuntu, gasubiremo ijambo Imana ugibaze ko ivugiye niricene imfashanyo y'umuntu. ndaguha amata no kuri kose yawe ijambo Imana ivugiye nirikene imfashanyo y'umuntu, rizasohora zarirebesha y'amaso yanje, amaboko yanje arikoreho, maze ndibe mwonezerewe. Shimumuki zako yankuze, atabitewe n'imirimo myiza, bizosohora zobirebesha y'amaso yanje, amaboko yanje abikoreho, maze mbire monezerewe. Shimumukiza ko yankuze, ataritewe n'imirimo myiza, asiteri bizosohora zabirebesha y'amaso yanje, amaboko yanje abikoreho, maze mbire monezerewe. Shimumukiza ko yankuze, ataritewe n'imirimo myiza. ntawe hari batere. Haleluya. Vuza iyo mpundu, vuza kabisa, yivuze samirana. Haleluya. Bizosohora, ntawe uzobihagarika. Numva ndiko ndafashwa. Ubwo rufi naruciyemo kubiri, rumwe ndarugurisha amafaranga menshi, urundi tumara nk'ukwezi tujya. ukwezi urundi abantu batari guterura na kweze na depanage na depanage turarukata igice kimwe. ndavuga ati rondera ubuyungiro mu rutare tujye mumanike ku rusenge, urundi mukarange mu mavuta musoteshe,
tuzojya ukwezi kose tuvuvura tujya twagurishije ikindi gice. Sheri uragwibuka Imana ituzanira urundi rufi. Oh haleluya. Icyo yavuze ntigihinduka. Numva ndiko ndafashwa. Umunsi umwe hari isezerano rivuga ngo Mose azotwara iki Egiputa, azoyiva azoyiganza azoyitwara, ariko Imana idufashe azova muri Egiputa atwaye ubwoko bw'iki bw'Imana. Bamugwanya akivuka, ariko aravuka akivuka. Sasa eraba ukuboko kw'Imana ingene kutabaye kugufi ngo kunanirwe no gukora. Narivuze ngo ukuboko kw'Imana si kugufi ngo kunanirwe no kugirane no gukora. Kubera iki wiheba? Reka kwiheba, reka kwihebura. Ukuboko kw'Imana kurahari. Mose bamutegurira bakumuniga kivuka, ariko Imana aho bateguriye kumwicira imukurizaho, imurindiraho, imugaburiraho. Hari umuntu atahura ngo ateri yindi. Haleluya, tuze cyubare cy'Umwami Yesu. Yo ndiko ndafashwa mu kanya gato. Sasa ikintu Imana yakoze, umukobwa wa Farawo Imana ihuhutisha umuyaga uzushuje ayindi zikanye. Uzi ko Imana ihindura igahihutisha ibishushe n'ibikanye. Igomba gutabara ubwoko bw'Imana izana ibikanye bimara inyota abantu. Igomba gukandamiza umubaya izana ibishushe. Ikizana ibishushe. Itegeko rya Farawo ryavuga ngo nta mwana w'Imana azoba muri Egiputa. Itegeko ry'ijuru rivuga ngo ahubwo umwana w'Imana azoba hehe muri Egiputa. Murari indugumba 40%, 60%, sinzi dogre indugumba yagize iraduga. Umukobwa wa Farawo yikubise muri piscine yumva harashushe, agiye muri lavabo yumva harashushe, yuguruye robine yo hejuru yumva irashushe, akitsa hasi ati yumva irashushe. Aravuga ati ibi bintu birahindutse, nkwiye kuja mu kiyaga naho numva. Aramanuka mu kiyaga. Kumbe Mose nawe yakuze, nyina nawe yavuze ati baramumfatana, reka ndamujane kumuta. Umunsi bazoguta ni Imana izogutora. Umunsi bazoguheba ni Imana izohaguruka. Wowe uri kuravuga ngo bagutaye kandi nyinshi arihiziye. No, ariko Mana yanjye, umunsi bizovora, umunsi bazoguheba, umunsi bazoguhagurukira, umunsi bazokuvuga nabi, umunsi nagomba nkubwire ngo ibyiza biva mu ngorane. Mose na nyina yamuvyaye yari yamurambiwe. Aravuga ati hakomfa ndamwikuye ku mwana, Imana izoca handi atabagwe. Kuko yakuze ntibigishoboka ko anyegezwa. Amaze amezi 2, ubwa mbere yahora arira nkanyegeza ijwi ntibyumvikane, none ageze ahantu rira abari kure bakavyumva. Ndamujanye ndamuterere muruzi, bamushira mu gasangaza, amuterera mu muzi araheba. Mugabo aravuga ati mbega Mana, ingoni iramujya, inzoka iramujya, arindira. Umukobwa wa Farawo nawe barashitse. Uruzi aho yoga hose byabanye nabi, acatuma umusuku ati nyumviririza amazi, jewe sindayirujemwo utaroyeyo. Umusuku wa mbere akijayo, akiyora gutya, abona ikintu kiri hariya kiratwagwa kiramanuka. N'umukobwa wa Mose barakibonye, abona agaseke kariko karareremba. Ati bijya nibikinoneho Mana yanje, uruzi rusigaye rujisha ibiseke. Ese uruzi byagenze gutabwira umusuku ati ndabira, reka abantu baze bakurabira. Haleluya. Bibiliya yavuze ngo acavugira ku magufa yumye, avuga nkuko abariwe. Mu mwanya ngomba mpanure nkuko mbariwe. Haleluya. Agize gutya abona agasangaza, arakabona ati je mbona nk'umwana. Agize akazana abona agahungu keza kagasore kuzuye ubwiza bw'Imana kari Mose. Ati mbona umwana atasa gute
agasore keza k'akaririmbyi ndi n'akavugabutumwa kandi karimo impemu y'amasengesho naho bagataye naho bagazinutswe n'akamama keza gakunda Imana gakunda gutangira Imana ikigira 10 n'amashikana kabaye akizigirwa ku Mana kama gatonda mu rusengero iminsi yose kama mu rusengero rw'Imana kama gakorera Imana gafasha abakozi b'Imana kaba hafi y'abakozi b'Imana ariko bagataye aravuga ati kazane turabako gasore agashikana imbere yiwe agize arakaraba atariko Mana we akakumengana agaheburayo ati niko ko papa yasizeho itegeko yuko umuheburayo atabamwe iki gihugu ndabigenza gute mwemu yera ati kumutoyo ubigenza gute nyene mwemu yera ati umva murereshe acaravuga ati abwira abasuka atariko sindi bumuti kandi itegeko rivuga ko bidakunda ku mwana kurira muri Egiputa w'umuheburayo umva itegeko ry'abadayimoni rivuga ngo ntuzoshobora gukurira mu nzu y'Imana ngo ntuzoshobora gukorera Imana ngo ntuzoshobora gutera imbere ngo isi ni uravyumva nawe ngo nta muntu ngo adakora ibyaha ngo atabesha ngo utabeshe ntiyosumira umwana ngo niko amategeko ahari baraguhenze umugororotsi azobeshwaho n'iki n'ukwizera Imana ishimwe cyane baraguhenze ngo utabeshe ntiyogusumira umwana umugororotsi azobeshwaho n'ukwizera umugororotsi azobeshwaho n'amasengesho umugororotsi azobeshwaho n'ijambo ry'Imana umugororotsi azobeshwaho n'iyamuremye umugororotsi azobeshwaho n'ugusenga umugororotsi azobeshwaho n'iyo yizeye haleluya Yesu ataravuga ngo nta wahebye byose kubwo kugororoka no kwizera atazobishumbushwa umurengera ino mwisi n'igihe kizoza hano mwisi azobishumbushwa umurengera ariko n'igihe kizoza azobishumbushwa inshuro 100%. Mugororotsi muririmbyi avuga ngo mubwire umugororotsi ko azomererwa gute uzi ko amasaha yagiye cy'abamedi n'abaperesi kanjagagure mbugire ku magufa yumye haleluya birimvuga ngo mwako kanya amuzanira uwo mukobwa aramuraba aravuga ati ndondera uwo murera ngo barashakisha ingane boronda uwo murera bagize bara umusuka agiye kuraba haruguru gatoyi avuga itangazo biramenyeshejwe neza ko umuntu yoza hano agatwara umwana akamurera azohembwa umukobwa yari yinyegeje hafi acarasekuruka ati iryo tangazo naryumvise atumvise gute ngo numvise itangazo ryo kurera umwana ati kandi ndi umukobwa mfise n'amabere abiri n'amaberebere arimwo haleluya uwo mukobwa ati wabishobora ati ntabishobora n'ukuri kose aturabishoboye ati niko kazi nakora iyo narindi namandera abana kandi nkabacutsa neza atumiriza rero ati uyu mwana uzomurere ati ndaguha amata uzomuha ndaguha umuceri ndaguha pirawo ndaguha ibintu byose n'inyama n'ibifungurwa n'amafaranga uzomunderera umurere neza ntazogwa isari kandi nawe nzokugerera nzoguhemba umushahara ukeneye wose ndabafinda uwo mukobwa bari bahaye akazi yarinde nyina wiwe nyina wiwe nakare ya Mose adahembwa ariko atanguye ku Mose agira gute ahembwa ariko Imana ndayikunda we Mose agaburirwa kandi agaburirwa ibiva he ibwami kandi ibwami ni hahandi bavuga ngo nta muntu azojya kuvy'ibwami yitwa umuheburayo ariko noneho ivy'ibwami bigiye gutunga abaheburayo ariko bana uzogenda ubabana uzogenda ubisimbuka bazoza bacukura ikinogo Imana ishireho ikiraro haleluya
ibyo ashaka byahera ati vyaheza atakira ibindi, vyahera atakira ibindi, vyahera atakira ibindi. Siwe yajya wenyene, agaburira nabo bari kumwe, agaburira n'Abisirayeli, agaburira n'ibindi. Kumbura ibintu byarahindutse bikaza mwibanga. Sinzi ko ikamyo yaza ikapakurura, umwana akajya, nyina akajya, Abisirayeli bakajya, umwana arakura. Mose akurira kwa Farawo, ajya ibyo kwa Farawo, kandi Farawo yavuze ngo uyo mwana akwiye gupfa. Igihe cyose bazotegura umugambi wo kukwica, Imana izotegura umugambi wo kugutabara. Nimba uyizeye, nimba uyubaha. Haleluya, haleluya. ubu rero tugomba dukina umupira, tugeze kuri match. Hari umuntu yakinye umupira? Hari umuntu yakinye umupira wewe? Haleluya. Hano twasomye amajambo meza cyane, amajambo yanyubahishije, yubatse n'umutima wanje. Shetani arapinga ngo Mose ntazobaho, ariko turabaho. Shetani avuga ngo hano ntihazobaho, ariko tubaho. Shetani arapinga ngo ntuzobaho, ariko ubaho. Shetani aravuga ngo uzopfa nabi, ariko uzopfa neza. Bibiri ivuga ngo numva ese ko nguma ndonka amajambo menshi, numva ndiko ndafashwe. Bibone kumenga turabo gupfa, ariko turahari. Mbere Bibiri ivuga ngo dutungishije pesi. Haleluya, haleluya. Shetani yagize imigambi ikomeye cyane, arumye ubuzima bwawe, afata imigambi ikomeye yo kumya ibyawe. Twavuze ngo ubuzima bugaragarira mu bintu bibiri. Igice cya mbere kigaragarira mu bigaragara, ariko igice cya kabiri kigaragarira mu by'imhemu. Urashobora kuba iby'imhemu byarumye, ugeze ku rugero bavuga gukorera Imana, ukajya ahantu ahubwo utabona icyo gukora. Rimwe ushobora kwanga gukora ufise kubera mu mutima wawe humye. Kabiri ushobora kwanga gukora cyane ukabukora kubera wabuze icyo gukora. Ariko Imana data wa twese ko yadushiriyeho umugambi mwiza, haleluya, yahagurukije intumwa yayo kugira ngo tuvugire ku magufa yumye. Kandi ngiye kuvugira ku magufa yumye, kandi ninava hano kubera umwanya ari muto, ndasaba favere y'Imana. Ndasaba favere y'iki? Muriko muravyumva? Ndasaba favere y'iki? Iya mpamagaye. Ndasaba favere y'Imana. Ngiye kuva hano no mu misi bandanije, no ku munsi w'ejo, ndasaba pasiteri wa hano ndamusigira favere Imana yampaye. Haleluya, haleluya. Kuko ari ijambo ryavuye kuhoraho, kandi ikaba yatoranije abungere, kandi ikaba yatoranije abakozi b'Imana. Ndasaba favere Imana yampaye, ibandanye ikorana n'umwungere wa hano. Haleluya. Abandanye avugira ku magufa agize gute? Yumye, kugira ngo abe mazima. Ntibiherera aha, ubandanye uvugira ku magufa yumye, kandi uvuge nk'uko ubariwe, kugira ngo amagufa yumye abe mazima. Mariyaje yapfuye ibe nzima, ubuzima bwapfuye buba buzima, ibikorwa byapfuye biba bizima, urudandazwa rwapfuye ruba ruzima, mugakiza byapfuye biba bizima, ingabire zapfuye zibe nzima, mu masengesho byapfuye biba bizima, mu rugo byapfuye biba bizima, amavuta yapfuye abe mazima, amasezerano yapfuye abe mazima. Inyuma yanje hari uwundi agiye kubandanya avugira ku magufa yumye. Yohana yavuze ngo jewe ndasemerera mu bugaragwa, ngo ariko inyuma yanje hari uwundi agiye kuza, hari uwundi agiye kubwirane. Ya ngiye kuvuga mu mwanya muto, ngiye kuvugira ku magufa yumye, ariko inyuma yanje hari ugiye gutebana namwe, hari ugiye kubana namwe, hari ugiye kuvugira ku magufa yumye. Uwo ahabwe favere, ibyapfuye biba bizima, ahabwe favere, ibyumye biba bizima, ahabwe favere yo guhohotisha umuyaga. Rive mu buseruko rize, irivuye mu buraruko rize, irivuye mu burengero rize. Ayo magufa yavugireko gushikaza, kandi igufa ryose rije mu gishingo cyaryo.
ntabwo ari igufa gusa. Birivuga ngo haza amagufa, inyuma yaho haza imitsi, inyuma yaho haza imibiri, inyuma yaho haza umubiri, inyama, haza inyama, inyuma yaho haza urukoba, inyuma yaho ngo ashyiramo impemu. Aho hose yavugira ku magufa ameze. Kandi kugira umuntu abe muzima agirwa n'amagufa, agirwa n'imitsi, agirwa n'amaraso, agirwa n'inyama, agirwa n'urukoba, agirwamo n'impemu. Ibyo byose biza par tape, kimwe cyose ku mwanya wacu. Ibyo byose sinobivugira ngaha byose, ariko iyo mibiri, ayo magufa, ayo maraso, iyo mpemu y'ubuzima azosigarara yihumekeramo. Haleluya, haleluya, haleluya. Ayihumekeramo kugira ubuzima bwawe bugende neza. Impemu y'Imana ayihumekeremo, ijambo ry'ubugingo arihumekeremo, ijambo rifatika arihumekeremo. Komana, haleluya, haleluya. Ibyo naho shetani, urabizi shetani, we shetani peti, shetani arabizi nawe yuko adashobora guhagarika umugambi w'iki w'Imana. Yararahiye arisiba, ariko n'ijuru ryararahiye ririsiba. Shetani yarahagurutse arisiba, ariko ijuru ryahagurukanye abakozi b'iki w'Imana. Nababwiye ngo kugira icengero ritabagwe, Imana ihagurutse iki? Ihagurutse umuntu kugira abantu bashike guhe, kugira abantu baronka amaviza, kugira abantu baronke ibikorwa, kugira abantu baronke ingabire, kugira abantu baronke ijambo, kugira abantu baronke amafaranga, kugira abantu baronke agakiza. Iyi nyigisho mubona, Imana yahagurukije umuntu. Izi ngabire fise, Imana yahagurukije umuntu. Ibikorwa byose byabaye, Imana yahagurukije umuntu. Ishiramo impemu muri jewe, umuntu aranyigisha aramforoma, ahangeza aha. Imana yahagurukije umuntu. Aho pasteur wenyu ageze, Imana yaramuhagurukije. Ndamurera, ndamukuza, ndamuforoma, ndamugeza aha. Nawe ageza ahantu ahaguruka ku bwawe. Haleluya. Niwa mwumvira urumvira Imana, niwa mwumvira urumvira mpemu yera, niwa mwumvira uzoshika utoshitse. Kubera kugira umuntu ashike kuri Imana ihagurutse iki umuntu, kugira umuntu abe mwisezerano Imana ihagurutse iki umuntu, kugira imiryango yuguruka Imana ihagurutse iki umuntu, kugira umva niwagera no niwagomba no kudandaza uza wisungu wadandaje yashoboye. Iri jambo ntojumvise niwaritahuye. Niwagomba kudandaza ugashika kure uza wisungu wadandaje akagera kure. Niwagomba kuba umuvugo butumwa international uza wisunge intumwa Joseph, izogufasha, izokuduza, ikugeze naho Joseph atageze. Ijambo niwaryumvise, izokuduza ikugeze aho Joseph atageze. Yesu ni umwana w'iki? Imana yaraje hano, ntiyageze hano. Yesu ntiyageze mwese, none Imana yaraje ngaha. Nitwabonye Yesu? Oya, se wiwe turamubona. Nitwabonye Yesu? Irega na Yesu ntitwamubonye, twamuboneye mu byakora no mu byanditse. Niwagomba kugera kure uze wisunga uri imbere yawe, kandi apana kwisunga abantu abari bo bose. Uze wisunga umuntu yashoboye. Niwagomba kunesha uze wisunga wanesheje. Niwagomba kwihangana no gushobora ibintu byose uze wisunga ubufisi ntaheye y'ivyo yashoboye akabinesha agahagararamo neza, nawe uzoshika kure. Niwisunga wananiwe uzonanirwa. Abantu benshi bagenda bananirwa kubera bisunga bananiwe. Wa mudamu we niwagira umugenzi wawe abagore, umugore yataye urugo urananiwe urarusenya. Niwagomba kuguma wubatse isungu warushika ufisi nahe neza mu kubaka. Nivyo uwo gwasambutse yo kubwira ngo ngugume wubaka, akubwira ati naje wenda bayeho sinitunze ayo matege kugumugenderamo. Jewe ngenda sambira ijoro nkataha saa sita y'ijoro cyangwa nkararaho nshaka ntawe unkontorora. Wewe ngo yakubwiye ngo watevye, ivyo nawe wishinga. Urabona niwo jewe ko nibeshejeho kubera iki? Yarananiwe, agomba ko abantu bose bananirwa. Isunga banesheje kuko Yesu yanesheje, natwe tuzonesha kuko Yesu
nasomye ijambo ry'Imana rivuga ngo kuko Yesu yageragejwe ashobora no gutabara bariko barageragezwa. Isunge Yesu kubera yanesheje agatsinda urupfu agatsinda Satani, nawe uzotsinda. Haleluya. Nico gituma atari byiza ko guma mwirukanga mu byumba, nico gituma atari byiza ko muguma mwiruka mugaho hirya no hino. Hano hari aho gusengera, ngwino hano ufukame, ngwino uririre hano. Nta mpamvu yo kurondera abandi bakozi b'Imana. Ufise umukozi Imana yagusize imbere, mugisha inama, mugisha inama. Kandi niyakubwira ngo iki kintu kibi ni kibi, gitahure ko ari kibi. Niyakubwira ati iki kintu ni cyiza, cemere ko ari cyiza, kuko ni ntumwa mu gishingo cyande cya Yesu. Turuzi icyubahiro cy'umwami Yesu. Haleluya. Haleluya. Ni ntumwa mu gishingo cya Yesu. Aho ntari ni wahari, aho Yesu atari nitwe duhari. Turi ntumwa mu gishingo cyiwe. Haleluya. Abadayimoni rero ibyo bahaguruka byose tuzobitsinda. Ngiye kuvuga nk'uko bariwe. Shetani ntaguca intege, hari abakozi yahagurukanye, kandi mu gihe nk'iki kugira ngo batange ubuzima aho butari. Hari ibihugu byinshi nzi Imana yahagurukije abakozi. Ibihugu byinshi nzi byari byabaye nabi, ubukene bwabaye nabi, ibibazo byabaye nabi, ihagurutse abakozi b'Imana batangura gusengera igihugu, batangura gutangaza ubushobozi bwo kugira neza kw'Imana. Igihugu kiratera imbere, kiratera imbere, kiratera imbere. Imana ihagurukije abakozi bayo kugira ngo bavugire ku magufa yumye ku ishengero. Imana ikihezagira ishengero, kandi ishengero n'iryo gihugu n'igihugu. None mwibaza ngo igihugu n'amabuye n'ibiti, igihugu s'abantu. Niba bashyira hejuru, igihugu kizoba kishizwe hejuru. Imana nishimye. Muze musengera igihugu, musengera abarongozi b'amashengero, abarongozi b'igihugu. Igihugu ni cyaba amahoro, natwe tuzobiki amahoro. Tugomba kuvugira ku magufa y'ubu. Haleluya. Numva mpemu wera anyemeza yuko Imana yo mu ijuru igomba guhuhutisha umuyaga hano. Iranyemeza ngo cyamvugira mvuga nk'uko mbariwe. Kipe zibiri rero sasa Satani arakogwa n'isoni uyu munsi. Ariko uri umukozi w'Imana cyangwa uri umukozi wande? Uri umukozi w'Imana, uri umwana w'Imana, uri umwana w'Imana, wemera iby'Imana. Reka gucika intege, reka kudendebukirwa. Imana igomba guhutisha umuyaga. Ngomba ndabivugira hano ku gicaniro. Genda bizi ko hari ibintu byananiranye bigomba gutorera umuti. Jewe sinje kubashusha, je ngomba kuvuga nk'uko mbari. Nje kuvuga nk'uko mbari. Aya magufa yumye yari yatiyumishijwe n'iki? Bari abakozi ba Shetani, bari bisha imitima y'abantu gushika Abisirayeli bamera nk'amagufa yumye. Haca haba urugamba rw'Imana n'ubwo abana b'abantu. Haca haba urugamba rw'isi. Imana iravuga ngo ntibibaho, aya magufa ni yumye ntiyoguma yumye, kandi ndahari. Reka magurutse Ezekiel ahaguruke ahutishe umuyaga. Imana irahagurukije, Imana irampagurukije, Imana ihagurukije dusabe Olivier mu gihe nk'iki ngo duhutishe iki? Umuyaga. Kandi umuyaga uzohuhutisha ibintu. Jewe nararavye nsanga twebwe abavuga butumwa tumeze nk'abakinyi b'umupira. Abakinyi b'umupira imisi yose bama biteze intsinzi, nivyo? Bama biteze intsinzi, kipe ku yindi. Imwe ziri smart ivuga ati ndatsinda, hari n'abapinga ati dupinga ati twe tuzotsinda. Bama bafise ivyizigiro. Twebwe nk'ishengero rya repentance twama twiteze intsinzi iyo biva ku Imana iri mu ruhande.